Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije nshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene so NTAKARUTIMANA Éric mu kiganiro cya SAVEUR divine. Turashimiye Imana mushobora byose iduhaye umwanya wo kuvuga ijambo ryayo. Imana yacu nishimwe. Turashimiye kandi umukozi w'Imana Nyiraneza Immaculée, Imana yacishijemwo umuhamagaro kugira ngo tuvuge ubutumwa biciye ku rubuga, ku mbuga ngurukana bumenyi, kugira ngo ubutumwa bwiza bushikira abantu benshi hirya no hino ku isi. Turashimiye kandi n'abakozi b'Imana dukorana umurimo. Imana ibahezagire kandi izobashoboze. Nuko rero turasangira amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu, amajambo dusoma mu gice cya 14, turahera ku murongo w'indwi dushikane ku murongo w'icenda. Havuga ngo kuko hari ivyizigiro vy'igiti iyo giciwe yuko kizokongera kunaga, kandi ibitoromwa vyaco ko bitazobura. Naho umuzi waco usazira mu ivu n'igishitsi caco kigahera mu kuzimu, ariko iyo cumvise amazi gica kinaga kigashamika nk'igiti kikiri gito. Imana nishimwe. Nuko bene data, nkuko musanzwe mubimenyereye abadukurikira kuri zino mbuga zitandukanye, turagira ijambo tuganira buri ndwi, abakozi b'Imana bakarivuga ko. Rero muri nondwi tuzoganira ijambo rivuga ngo haracari ivyizigiro. Imana ishimwe. Aya naya majambo dusomye mu gitabo cya Yobu. Yobu yariko arasenga abaza Imana icyaha yakoze ico arico. Hari abagenzi biwe baje kumuraba, baza kumuraba kubw'ivyago yari yagize. Yobu nta cyaha na kimwe yigeze akora, ariko ni Imana yabikoze kugira ngo igaragaze ubushobozi bwa n'ubwizigwa bwayo mu bakozi bayo. Yobu ni umukozi w'Imana, Imana yemera, Imana yishimira. Hanyuma kandi yarinze asaza, arinze apfa, atigeze akora icyaha, naho yari yahuye n'ibibazo bitandukanye bivuye ku mugwanizi. Haleluya. Yobu rero bagenzi be baragenda kumuraba, baja kuraba ivyamushikiye. Yobu musomye muri kino gitabo cya Yobu haravuga ivyo yahuye navyo. Uhere mu gice ca mbere ukagenda ugenda urasoma, urabona ibibazo yahuye navyo. Vyari ibibazo bikomeye cyane. Satani yaramusavye, Imana yamubwira iti genda mugabo ubugingo bwe ntubukoreko, genda ivyo ndabiguhaye bikoreko, n'umubiri ukoreko, ariko ubugingo bwiwe, umutima wiwe ntukoreko. Rero Yobu agira ibibazo bitandukanye, ivyo byose biramuherako. Abana be barapfa, ibitungwa vyiwe tunze birashira, biranyagwa, ibindi birapfa. Asigara wenyene, nawe n'umubiri wiwe utegwa n'ibigutego kuva ku mutwe gushika ku birenge, gushika n'ava mu nzu ngo aja ahantu ngo ku gikuburiro aryamaho, yicaraho. Hama ngo atangura kwiyagaza. Ububabare yari afise atashobora kwiyagarisha intoke, yiyagarisha urujo. Rero niho haza abagenzi be kumuraba, baza nk'abaje kumusuhuza, ariko baca baza nk'abamwagiriza ivyaha. Witwa Elifazi na Biludadi
na Zafari baje nko kumuraba nko kumusuhuza, ariko baca bataka kumwagiriza ivyaha ati ntawuhura n'ibibazo nk'ibi atacaha yakoze. Mwene data, hari ibintu bidushikira bishobora gushikira abakozi b'Imana umuntu atacaha yakoze, ariko ivyo bigushikira biba ari kugira ngo bigusunikire ku Mana, cyangwa Imana ironderera intahe, cyangwa Imana ihabwa icubahiro biciye muri wewe. Rero Yobu ahura n'ibibazo bikomeye cyane, rero atangura gusenga bazimana ati none Mana nakoze iki, nakoze icyaha ikihe? Rero niho yasengera isengesho, ariko kandi muri gusenga yari afise ivyizigiro, hariho ubushobozi budasanzwe buri muri we, hariho imweme iri muri we imwemeza neza yuko hari ivyizigiro yuko azosubira kuba umuntu muzima. Imana ishimwe cyane. Rero ngaha cavuga aya majambo, aravuga ngo acatangara akarero ku giti, aravuga ngo hariho ivyizigiro ngo n'igiti ku giti iyo giciwe, igiti baragica amashami bakayakokora amaraco bakagitema, igishaka gasigara ari gishitsi. Ariko mu gihe hakiri umuzi uri hariya mu kuzimu, iyo ngo imvura iguye wa muzi ukumva amazi ukisubira gutotara, kikagira ibibabi nk'ivya kera, kikasubira kumena kikiri gito. Imana ishimwe cyane. Rero birashobora gushika mwene data ukaba uri mu bibazo bitandukanye, ukaba uri mu bibazo utabonera inyishu, ukaba uri mu ngorane utabona iyo gutabagwa kwawe kuzova, ariko nagira ndakuremeshe ndakubwire ngo kubona ukiriho, kubona ugihema, haracariho ivyizigiro. Imana ishimwe cyane. Rero Yobu amaze kuvuga amajambo, arabandanya avuga yuko igiti naho bogica bagikokora, mu gihe umuzi ukihari yuko kiba kigifise ivyizigiro yuko kizosubira kunaga. Mwene data, birashoboka ko woba urwaye ingwara ikubabaje, birashoboka kandi ko woba ufise ubukene bivuye ku bushomeri, birashoboka kandi ko woba ufise amadeni hirya no hino, ukabona ko atanzira ataho ufise uguca kugira aho bizoca kugira ngo ushobore kwishura iryo deni. Ariko nagira ndakuremeshe ndakubwire ko ukiriho, ko ugihema, ko ukigendagenda, haracariho ivyizigiro yuko uzosubira kuba mu buzima wahozemwo, cyangwa uzoba mu buzima busumba ubwo wari ubayemwo. Yobu ubandanije hariya mu gice ca 42 haravuga ngo Yobu agisengera abagenzi biwe, abanyene baje kumubwira amajambo igihe yabasengera ngo Imana imushiha kuvyo yari afise incuro zibiri. Mwene data, hari ivyizigiro ku muntu yizeye Imana, ku muntu yirinze kwandura, ku muntu yirinze guhemuka, ku muntu yirinze guhemukira Imana, ku muntu yagumye ari umwizigirwa, haracariho ivyizigiro. Imana ishimwe cyane. Mwene data, birashoboka ko woba uhari wiganyira iri jambo rije kuremesha, birashoboka ko woba uhari utabona imbere n'inyuma, utabona gutabagwa kwa uzova, ariko ngenda kubwire ngo haracariho ivyizigiro. Yobu yagumye yizeye Imana, Yobu ntiyigeze acumura ku Mana, ntiyigeze akoresha icaha akanwa kiwe mu bihe yabayemwo byose, mu bibazo yabayemwo, mu bihe by'amagorwa yabayemwo, ntiyigeze acumura, yagumye yizigiye Imana. Imana yakidufashe. Umugore wiwe umuntu wa hafi yategezwa kumuremesha. Umugore we bamubwira ngo Yobu uracabandanije kwizera Imana, ngo pfumutuke iyo Mana upfe. Yobu nta jambo ntiyigeze amubwira nabi, nawe yamubwiye ngo mbega ubaye nk'umwe mu bagore b'ibipfapfa. Oh, haleluya. Imana idufashe cyane. Birashoboka ko abantu bakwegereye baba ariko baguca intege, baba ariko bakwereka yuko ahubwo uri umunyabyaha wacumuye, nawe ukabuzi neza ko atacaha wakoze, ukabuzi neza ushishikara kugororokera Imana. Mwene data, ndakuremeshe ndakubwira ni komeza kwizera Imana, komeza gusenga, haracariho ivyizigiro. Mwijuru duhafise Imana, Imana itabara, Imana yumva amasengesho, Imana itawitetereza. Nta wayizige yigeze atetegwa, nta wayizeye yigeze kugwa n'isoni. Yobu abandanya kwizera Imana, Imana iramwibuka, igihe ciwe kirashika, ivyizigiro vyiwe vyongera kumugaragara ko, vyongera kuboneka ko vy'ukurizeye Imana ishoboye, ngo ivyo yabuze abishumbusha incuro zibiri.
mwene data nagira ndakuremeshe muri kino gitondo wewe ukumviriza amajambo, nimba ahure ari ku mugoroba wewe uriko urayumviriza muri ino saha, nagira ndakubarire ngo ntugire ubwoba, haracariho ivyizigiro. Haleluya. Wewe nimba ugihema, nimba ukigendagenda, ntiwihebure, haracariho ivyizigiro. Umunsi umwe Imana izogushizako amasezerano yayo. Imana iguhezagire wumvise amajambo kandi gukomeze urushize kugira ivyizigiro. Imana yacu irakuzi kandi irakubona, izokwibuka igihe kigeze. Imana iguhezagire kandi kugire neza muri vyose. Amen. Amen.